Baramukije mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose mu mpande zine z'igizisi, ndababwire ati mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana ko iyi ni BF News. Je nitwa Cody de Black, tugiye kubana cyane ku makuru ari ku mirongo y'urugamba. Mu nkundire tuze kwibanda cyane ku makuru y'ubutasi ariko aravuga yuko leta y'u Rwanda tabwo irashira ibigwanisho hasi, iriko irategura ibitero simusiga irabu kungene yosubiza ibintu inyuma, cyane mubona yuko muri Kongo yananiwe gusubiza ibintu inyuma ni kubanza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ubona yuko arico cafashe ya mbere kuza gutabara leta ya Kongo. Ibi turaza kuganira ko makino kiganiro sivyo gusa, hari amakuru karavuga yuko AFC M23 yoba yajaminze canke yahakinze ikibuga c'indege Melchior Ndadaye aéroport international de Bujumbura. Melchior Ndadaye, ibi byose turaje tubiganiye muri kino kiganiro, turabe nyambara ukuri canke ari ububeshi ya propaganda bariko barakoresha kugira ngo bashobore kurema ubwoba mu bantu. Sivyo gusa, turaza kugendera mu bice bigiye bitandukanye byagiye biraberamo imigwano, aho uno munsi habonetse imigwano canke ibitero bidasanzwe inyeshamba z'u Rwanda M23 zagiye ziragaba ahasanzwe hari birindiro by'abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare ba Wazalendo n'abasirikare b'Abarundi. Ibi byose twaje tubiganirire muri kino kiganiro cacu tugiye kuganirira. Sivyo gusa, turaza kuyaga ku gace kari muri Masisi hari muri Nord Kivu, aho amakuru dufite yadushikiriye nuko kano gace kagatoyi kamaze kugwa mu maboko ya FARDC inyuma yo kuhomora zino nyishamba z'igihugu cy'u Rwanda mu migwano idasanzwe yabaye kuri no munsi w'igenekerezo rya kane ku munsi w'ejo urangiye, niho ino migwano yabaye. Mu nkundire tubane makino kiganiro, ndagusabe kumara kino kiganiro cy'iminota mike cyane, aho tugiye kuyaganira cyane byaranze imirongo y'urugamba. Ndagusabe umanuke munsi ino video, ukishonde subscribe ndetse unafishonde kuri like, hama usangiza ibiganiro byacu abandi, bituma tugira motivation kubaronderera ibindi biganiro byinshi kandi byiza. Shimira cyane mwebwe mwese mwamaze kuduhitamwo, mwebwe mwamaze gukora subscribe n'ivy'ingenzi. Tunabashimira mwebwe mwese mwandika ibitekerezo byanyu canke intererano zanyu n'ibibazo muri commentaire. Duganire ku kibazo kiko kiravugwa cyane yuko ikibuga c'indege cha Bujumbura Melchior Ndadaye cyoba cinjiriwe canke joba cajam M23 yoba yakijaminze. Niyo teko mikunda gukora mu bijanye no gutracking ibijanye n'ama GPS canke guhakinga, bavyita kujaminga. Rero biko biravugwa yuko M23 yoba yajaminze ikibuga c'indege Melchior Ndadaye. Mu misi heze niho nabakoreye ikiganiro ndababwira yuko iyaba bishoboka, iyaba hari imbaraga kino gisirikare cy'u Rwanda gifise kiba cararashe mu buryo bweruye ikibuga c'indege ca Bujumbura, kuko mwavyumvise kenshi bagenda bavuga yuko ikibuga c'indege ca Bujumbura arico gifasha cyane Wazalendo ndetse na FARDC mu guhagurutsa amadrone y'intambara cyangwa amadrone aziya ndege zitagira pilote zihagurukira ngahe Bujumbura zigiye kurasa ku bintu vy'izinyeshamba. Ibi mwaravyumvise. Ibi rero byari gutuma inyeshamba zitihanganira na gato gufata kwirengagiza ikibuga c'indege ca Bujumbura, narijya muzi yuko basanzwe bari hafi yacu, bari muri Sange. Sinovuga yuko ari kure cyane ikibuga c'indege ca Bujumbura, bari ngaha muri Prefecture Ruzizi. Sinovuga yuko ari kure cyane, ariko uno munsi nyamba hariko haraba propaganda ngo ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo camaze ngo kwinjirirwa n'aba M23. Iyi ni propaganda nkuko byari maze imisi ko birakogwa. Twage turebaha tubereka uburyo AFC M23 atanguva igisigaranye inguvu z'umunwa tugira ngo ishobore gusabota cyangwa gutera ubwoba abakurikirana bino binyamakuru byabo, bitume bagira ubwoba baze bisange mu gatego kateguwe na leta y'inkotanyi. Ibi rero byo vuga ngo ikibuga c'indege ca Melchior Ndadaye ngo cinjiriwe, ibi bintu sivyo, kuko ingendo zirakomeza kandi zimeze neza atakibazo na kimwe. Abariko barabesha yango muhe canke bagiriye donc barashobora kuba bavuze ibyo bavuga bikaba ngombwa yuko bitiza ibinyoma, narijya muzi yuko umengo baremwe mu binyoma. Mu byo bavuze yuko ngo hariho ngo kayitwa
agakumbu ni kaya gisirikare ikoresha abasirikare ba Air Force cyangwa Special Force bakoresha ama operation aérienne, ngo ikaga kumbu nayo ngo yamaze ngo kwinjirirwa ngo nizinyesha amazi cy'u Rwanda ngo ntabwo ngo ikongera fonctiona. Ariko ibi byose kuvyumva ni bon, ariko no kubiha umwanya muri wewe niho rero ikibazo gica kibera. Rero ayo masabotage turamenyereye, ndizera yuko ata muntu yotumwanya kubijanye n'aya majambo canke nizi mpururu zizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Mu nkundire twisimbire neza neza ku mirongo y'urugamba, tubabwire ukungene uno munsi plutôt ku munsi weje urangiye ibintu vyari vyifashe ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba ku munsi wejo ibintu ntivyari vyoroshe. Twari tumenyereye FARDC ari igenda itegura ama operation maze ikayarangiriza kuri zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ariko ku mugenekezo rya kane ku munsi wejo urangiye siko vyari bimeze, kuko twagiye kubona M23 ariyo itambuze ibitero bikomeye cyangwa ibitero bikomeye cyane ku birindiro vya FARDC, wazarendo n'ingabo z'u Burundi basanzwe bari hariya muri Maho Plateau. Nababwira yuko M23 yagavye igitero gikomeye simusiga muri Mikenke, aho FARDC yari yamaze gushira mu ntoki inyuma y'indiri z'abasirikare b'u Rwanda bahaguye ndetse ne bahafatiwe nkuko twagiye turabibaha amakuru twabahaye. Ndetse utarabibona aze ma group yacu WhatsApp, niyo link ya mbere muri commentaire kugira ngo bigufashe kubera ikiraro uzokwame wironkera amakuru menshi kandi ari kugihe. Mu Mikenke harabaye imigwano, ndetse no muri centre ya Minembwe imigwano ni myinshi cyane, aho AFC M23 mu buce bose kiragwana iri kiragerageza kwigiza inyuma ino coalition ya FARDC kugira ngo bashobore kubegereza hafi igisagara ca Uvira, bategura ibitero byo kugaba mu gisagara ca Uvira nkuko twamye tubibabwira. Amakuru n'ibiganiro twakomeje kubashikiriza, mwumve yuko rero FARDC yakomeje kubikora canke yakoze ibidasanzwe mu kwiyamiriza no kwamirira kure uno muhari w'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kwigiza inyuma coalition ya FARDC. Hageze ku masaha y'umugoroba imigwano igisekera kandi ari myinshi cyane, vyatumye tutaronka inkuru z'imvaho z'ivyabereye aho ku mirongo y'urugamba. Ariko mumve yuko tuza gukomeza kubatoreza ndetse tubahigire buri kimwe amakuru yose uko ari karabivuga nuko bimeze muri rusange. Mudukundire rero muze kubana natwe, rero uza kubana natwe nimwe yamara gukora subscribe, kuko nyamba utarayikora bizotuma ibiganiro byacu ubibona haciye umwaka canke imyaka ibiri ata update canke nk'urushasha uzigera ubona. Imbere yuko tuja ku mugambi mubisha igihugu cy'u Rwanda cyo kirategura igihugu cy'u Burundi, nagira tusimbire hariya muri teritwari ya Masisi, ni neza na neza muri Nord Kivu, naho imigwano ikomeye cyane, aho AFC M23 yaheruka kwisubiza agace bari baheruka kwakwa na FARDC, agace kitwa Katoyi, n'agace kari strategique mu gihe muba muri ko muragwana mugomba gufata Rubaya canke mugomba kugumya Rubaya, ndavuga ku mpande zose. Uno plutôt ku munsi wejo ndibaza bakurikiranye ama video mwarabonye abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda batonze umurongo bariko barava muri Katoyi, ni nyuma y'imigwano idasanzwe yabereye muri Katoyi, birangira FARDC iyoboje agakoni k'icuma zinyeshamba z'u Rwanda maze ziva aha muri Katoyi zija muri Rubaya centre. Ni nyeshamba zaraye muri Rubaya centre, mumve yuko ibintu bitari vyoroshe kuko barakubise umunyarwanda ku buryo yiruka hamwe ibintu bigera novuga ku rwego rudasanzwe. Rero tubabwira yuko ku byabaye mu Minembwe hoho amafoto n'amavideo y'abahafiriye, nababwiye link kiri muri commentaire inabafasha kwinjira atakibazo na muri commentaire ya mbere. Rero mwumve yuko ibintu bisanzwe kuko hariho ubugwaruka rutari ruke rwapfuiriye mu Minembwe, ndavuga ko abanyamurenge, mbese byanatumye bamwe mu banyamurenge benshi bongera kuvyurisha vuko kijanye nabo bana babo bariko baraburira ku mirongo y'urugamba vyitwa ngo biyita madubu, ngo bariko baragwanira ngo igihugu cabo ngo cisezerano nkuko mumaze imisi muriko muravyumva. Ibi rero vyatumye umujinya no gushangashirwa kw'abanyamurenge kuduga hejuru mu buryo
budasanzwe. Rero amajambo aracari menshi kumbure, turacari ku mirongo y'urugamba kugira ngo tumenye buri kimwe, tumenye ingene ibintu vyifashe n'ingene vyaraye muri rusange. Inkuru twagomba kurangiza kino ncamake y'amakuru yatwababwiye yuko tubabwira inkuru ngufi cyane kubera ko ntitugomba kubatakariza umwanya. Turababwira update canke resume kugira ngo muze muramenya umwanya kumbura ibiganiro by'ubusesanguzi, navyo tuzoza turabibaronderera ata kibazo na kimwe. Ariko kwifuza icabaza canke agomba kutubwira aho kuri screen nimwibagire kubona yuko hariko nimero ushobora gucako hama ibintu bikagenda neza. U Rwanda ngo nubu ntabwo rurashira ibigwanisho hasi, ngo ntabwo Ameru arasubira mu isango kuko biteguriye gutera igihugu cy'u Burundi. Iki ni igihugu cy'u Rwanda kimwe muzi yuko cyamaze kunyagwa n'ibihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bahereye ku bamwe mu bayobozi buno muhari w'izinyeshamba bane bakuru ba general. Rero ngo ntabwo barota bareka gutera u Burundi, ngo kuko u Burundi bwabereye intambamyi zino nyeshamba z'u Rwanda, bituma ivyo bari bizeye canke kayisite bari biteze muri Kongo idakunda, kubera ko bano basore ba General Neva bari bamaze gushavura. Rero mwumve yuko bamaze gushavura bigoye cyane, murumva yuko urugamba ruhita rushuha rugahindura umurego. Rero kwinjira cyangwa ivyifuzo vy'u Rwanda nobabwira yuko hariho indoto n'ubundi indoto zidakunda. Ni iki gihugu cy'u Rwanda ziriko zirarota, bavyita kurota nabi, ngwirose nabi ngurinda buca umeze nabi. Rero Rwanda ko n'ubu ruracifuza ngo gutera igihugu cy'u Burundi, ngo kuko barabona mu gihe botera igihugu cy'u Burundi carasize ingufu zitari nke mu gihugu cy'u Rwanda. Ya n'amakuru y'ubutasi tuko turababwira, ndetse muzonumva n'ahandi. Ariko reka tube turageje ngaha kumbure, tuzokomeza tubatoreze ndetse tunababwire n'ibindi vyinshi biri mu vyinyegeje ku mugambi mubisha u Rwanda rukomeza gutegurira igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Singomba kubarambira cyangwa kubabwira vyinshi, bunkundi ndabashimira n'abakengurukire mwebwe mwese tubanye muri ino ncamake y'ano makuru. Nizera yuko nyama twabanye bamaze gukora subscribe, ariko nyama utarabikora nuko wacerewe cyane. Muze twirukana amajini commentaire ndikwanza ciza, ubonye ataco woshiramwo shiramwe imitima n'amadrapo muri commentaire, tureke yuko tutatamvye twirorera ahubwo wari hafi yacu. Je nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Bye bye.